Inshuti bagenzi mukurikirana televiziyo Agakiza turabaramukije mu izina rya Yesu. No munsi wa mbere w'iminsi indwi itariki 20 z'ukwezi kw'icumi tukaba tugiye kwigira hamwe indongozi yo kwiga Bibiliya y'abakuze. Tugeze ku kigwa ca kane nkuko mubizi, hanyuma umutwe w'ikigwa w'uno munsi uvuga ngo intango yo kutavuga rumwe. Iki kigwa cyacu tugiye kugishikirizwa nabo turi kumwe hano, reka mande abasabe babanze batwidondore imbere yuko dutangura ikigwa. Jewe nitwa niyo nkuru Epipode, hanyuma mushiki wacu hano Bizimana Sandrine na mwene data Habonimana Mathias. Tugiye gufataniza hamwe muri kino kigwa, reka tubanze dusenga Imana. Mushiki wacu adufashe mu isengesho. turagushimiye data mwiza wogira neza, turagushimiye ku burinzi bwawe wemeye yuko tuba turi ngaha hantu kugira ngo twige amajambo yawe. Urabana natwe udutahuze, maze mwami utahuze n'abariko baravyumviriza bose, maze data byose bikorwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze. Hanyuma mwene data Mathias adufashe muri kino kigwa, adusobanurire kugira ngo duhanahane ivyumviro. Murakoze. Tugiye kurabira hamwe ikigwa cyo ku munsi wa mbere itariki 20 Gitugutu 2019 kivuga ngo intango yo kutavuga rumwe. Aha batwereka ingene Abisirayeli igihe bari bamaze gutangura kubaka igisagara cyabo hamwe n'ingoro y'Imana, aho haje abansi babo, aho bise abansi babo babasaba yuko bo bafasha kubaka ingoro y'Imana. Ariko ngaha mu gitabo batubwiye ko Abisirayeli ubwabo banse yuko bano bantu baje kubasaba yuko bo bafasha kubaka, ko badashobora kubafasha kubaka kubera yuko aha bamaze gutanga impamvu ko bari abansi babo. Aha dusomye mu gitabo cy'abami niho baza kutwereka ngene aba bantu bitwa abansi b'Abisirayeli baje kubaho. Umwami w'i Babuloni yazanye abanyamahanga abakuye hirya no hino, abazana muri ibi bisagara by'i Samariya no muri Isirayeli kugira ngo bahabe, maze batangura gukora imigenzo yo gusenga ibigirwamana no gutanga ibimazi bitangira ivyo bigirwamana byabo. Ku rundi ruhande naho ngo bagasenga Imana yo mwijuru. Rero mwubwo buryo bwo gutambamira hirya no hino, gusenga Imana yo mwijuru no gusenga ibigirwamana, byagaragaye neza yuko bahaye barasenga mu buryo butari bwo, maze bacabaza kwitwa abansi b'Abisirayeli. Hama ubwo Abisirayeli bamaze kwanka ubwo bufasha bwabo, niho tujya kubona neza indunduro y'ikigwa, aho bigaragara neza yuko Abisirayeli batipfuza yuko ya migenzo yabo yo gusenga ibigirwamana bahora bakorera hariya ko batokongera kwigarukana ngo bongere kuyibigisha, maze bikunde ngo Abisirayeli nabo bandukirwe no gusenga ibigirwamana. Ngaha mu kigo bacabandanya batubwira ko dukwiye kwibuka natwe nyene igituma ibi bintu byose byarashitse nk'intango yo kuramukwa. Intango yo kuramukwa ngaha batwereka ko ubwo Abisirayeli batahuye rino banga ry'ukuntu aba baje kubasaba ubufasha, batari baje kubasaba ubufasha bwo kubaka, ahubwo bashaka no kubandukiza imigenzo yo gusenga ibigirwamana kugira ngo Abisirayeli nabo baze bahindukire izindi mana bategeze bagirane basenga. Natwe muri iki gihe cyacu batwereka ko dukwiye kuba maso, tukaraba neza, tugashishoza abo twogira abakunzi nabo twogira abansi. Na cyane cyane turazi neza yuko abansi b'umukristo ari abantu badasenga Imana yo mwijuru, batesenga nkuko Imana yategetse, badashishikara ibyagezwe by'Imana kandi batubaha Imana. Rero abo bose batubaha Imana, abo bose badashishikara ibyagezwe n'Imana, abo ntitugiye gufatanya ku bijyanye n'umurimo wo gukorera Imana, ahubwo abone kubashira ku ruhande nkuko Abisirayeli babashize ku ruhande, bakanka yuko bafatanya kubaka ingoro y'Imana, kuko ingoro y'Imana cyari kibanza cyera, yari ingoro yera yategerezwa gukorerwamo ibikorwa byera by'Imana yacu. Reka Imana idufashe mu ncamake y'ikigwa nuko cyavuga, kandi abadukurikiranye mwese Imana ibandanye kubahezagira no kubaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. No kuvugana abanyamahanga baje kwivanga mu Bisirayeli kugira ngo bafatanirize hamwe kubaka ingoro, mu yandi majambo bafatanye ibikorwa, mugabo atari umugambi wo kugira bafatanye ibikorwa, ahubwo ari kugira ngo babacengetere mu hanyuma babandukiza imigenzo y'igipagani.
niho rero abisirayeli baca babyaha nk'uko tubibonye. Ibiro birimwo ikintu gihambaye cyane kubera no munsi isi ishaka yuko abantu bose baja hamwe. Amadini asaba yuko habaho icyo bitugwiyunge urunani, ngo abantu baje hamwe bakorere hamwe, habaho urunani kubera byoshikana abantu kwiterambere, byotuma ubuzima bworoha n'ibindi. Ariko mwumve yuko mu bumwe ni byiza, na Bibiliya ivuga yuko abantu bakwiye kubumwe. Mugabo mwumve yuko haba harimo umutego wa Satani. Iyo habayeho ubumwe no gushira hamwe n'abantu mutizera kumwe, mukaja kuvanga ibyo gusenga, uza gusanga wowe wari ufise ukuri kwa kuri kwawe kwaratakaye, ahubwo wandukiwe na ya migenzo yabo atariyo. Ibyo twarabyize, turabyiga no muri kahise k'ishengero ry'Imana, cyane cyane mu buhanuzi bw'ibyahishuwe, aho tubona higeze kubaho kwivanga k'ubupagani n'ubukristo, bisha bituma ubukristo butakaza ishusho yabwo, busigara ari ishengero rivuga Kristo mugabo ritagira ubuzima bwa Kristo. Nico gituma iyi nyigisho batubwiye ngo ni intango yo kuramukwa, mu yandi majambo ni ikintu kibaho kugira ngo gihinduke inyigisho ku bazociga. Iyi nkuru ni nziza cyane, niyo nyunganizi notanga. Murakoze. Iki cigwa je cyanyibukije usomye mu itanguro igice cya 6, niho tubona ngo abantu bamaze kugwira mu isi, abana b'Imana ngo bipfuza kurongora abakobwa b'abantu. Habaye kuvangavangana kw'abantu b'Imana n'abantu batarabimana, kuko twarize neza yuko abakomotse kuri Kayini bari abantu batubaha Imana, ariko ngo abakomotse kuri Seti bari abantu bubaha Imana. Rero ngo abo baje kuvangana, bwa bumwe twariko tubona ngaha b'abapagani baje kwipfuza ku Bisirayeli, nibwo bwabaye mwakijya gihe cyo kwa Nowa, bituma udashobora gutandukanya abantu b'Imana n'abatarabimana. Rero adukwiye kumenya ngo intango yo kutavuga rumwe nukuraba neza uko kutavuga rumwe uko ariko. Mbega abantu baje kudusaba ubufasha canke baje kudusaba ko bodufasha, mbega nabantu bubaha Imana kugira ngo igikorwa cy'Imana kibandanye gitera kija mbere, canke nabaje gutuma igikorwa cy'Imana ahubwo gitera gisubira inyuma kugira ngo nabari bafise agatima ko gukorera Imana babivemo. Aho rero ndarikira umwe wese uruhande arimwo hayadukurikiranira gutahura neza kino cigwa kugira ngo twese hamwe nk'abantu tuvuga ko twubaha Imana tumenye gutandukanya abantu bubaha Imana n'abatayubaha, kugira ngo twebwe twubaha Imana tubandanye dukora ibikorwa byo kubaha Imana kandi tubishishikare mu izina rya Yesu. Reka turangirize ngaha. Ikigo cyacu cyumvikanye, indunduro twayumvise, kuvuga rumwe no guhuza no kujya hamwe ni byiza, mugabo turabi yuko ubwo bumwe n'ubwo bwumvikane bitaza gusambura igikorwa cyacu cyo kwizera Imana no kuyikorera. Iki kigo gifashe buri wese adukurikiranye kwino televiziyo Agakiza. Reka ndabasabe abo turi kumwe hano duce bugufi mu kurangiza dusenga Imana. Urakoze Mana yacu uri mu ijuru, urakoze ko waduhaye ubutumwa busobanutse biciye mu ijambo ryawe, nubandanye kutwigishiriza no kuturongora kugira ngo dushikane ku kuri kose, ibyo wifuza ko bitubako ari byo bitubako ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu, amen.